twatonganije iyi nama kubera tumaze igihe kitari gito tuzunguruka turaba ingene uburimyi bwifashe mu gihugu, twumvikane kuri vision ingene dushobora kuyishyira mu ngiro, cyane cyane ko muzi yuko ibisata nshimikiro muri vision uburimyi n'ubworozi nibwo buza imbere ya byose, nibwo buza imbere. None rero no munsi twahuye kugira ngo turabe mutubwire ingene byifashe, shaka igisata cyose kitubwira integuro novuga nti plan stratégique de mise en œuvre ya vision ya muri ministère ya agriculture élevage ivuga iti umunwa wose uronka ico fungura, umufuko wose uronka amafaranga. Icyo nshaka kumenya mugejeje hehe mu gushira mu ngiro uwo mugambi. Service statistique ndabwiye nk'ubu turi kuri chaque bouche doit avoir à manger. Umunwa wose uri mu Burundi uzofungura suffisamment. Nuko tuzoba twimbura umuceri ungana uku, amasaka ngana uku, ibirayi ngana uku, imyumbati ngana uku, ibikorwa vyose izi defi zose bahingura nkabawe NSS ni kuri terrain, ntavyo kuvuga ngo iki. Abantu bo kuri terrain ni mugaburane, abo muri élevage, abo muri iki hagenda equipe mpetsi ni province, ku buryo BPI muri province ibizi kwifisa abandi ba technicien bariko barakorana baca babishira hamwe muri état major général muri ministère baraba bati ntari plan d'action intari plan d'action. Ndabwiye ibyo mubikoze muzobona immédiatement l'amélioration. Nkubu gacuvuga uti ama centre mu Burundi asigaye atakwa kwa matara nangahe, hamaze kuronka ngahe yo gutanga amazi, ni mitumba ingahe isigaye itararonka amazi, tumaze guhingahe, tukaca tumenya abakivoma après de 15 minutes bangana iki. Ivyo nivyo tugiye gukora rero muri agriculture. Abo muri statistique genda muturabire quand est-ce que chaque bouche aura eu à manger. Ku cifuzo canje nashaka yuko 2030 abantu bose babifungura neza. Ico rero nifuza nuko mwiha programme. Cyo shaka kumwe wese yicara muri service yiwe afate vision. Vision ni objectif. Pour atteindre l'objectif, iyo rero amaxi akogwa yose urumva ibizokogwa ucubiha amahera, haba ba environnement, haba agriculture, haba ba élevage. D'abord tubanze twumve ko ni havemwe abahetsi aba ani état major logistique. Mwebwe état major logistique niyo irimwo ama étude, irimwo recherche, ko bavuga bati aho urimye ibiraya ntucu hasubiza ibiraya, harategwa handi izindi zimbutse zica zija haje hazocategwa iki. Nivyo vyigwa dukora ku buryo tuhagira tuca tumenya tuti aha hakwiranye na surface ingana uku. Iyo surface rero duca tuyirondera, mbega nkobo ko dushobora ku produce aba minute berkire hagagera ko ategwa ari muci aho tuyate. Yes, murabyumva neza kandi murabibona aho imbere yanyu. Ni Evaristo Ndayishimiye, perezida wa Repubulika y'u Burundi. Aho rero yarari mu nama ikomeye cyane, inama yamuhuje n'abayobozi b'indongozi mu bijyanye n'ibidukikije, indongozi
kiranganje bw'ibidukikije aho baganiriye ku bintu byinshi bigiye bitandukanye ku buhinzi muri Repubulika y'u Burundi, aho uburyo bakongera umusaruro, uburyo abungwabungwa ibidukikije n'ibintu byinshi bitandukanye bagiye baganiraho. Mukuru w'igihugu wa Repubulika y'u Burundi ndetse n'abandi batandukanye bari kumwe, hano harimo urubyiruko, abantu bakuze twakita ababyeyi yire ndetse n'abari mu zabukuru ko bagifite imbaraga. Babona neza cyane aho imbere yanyu hari itangazamakuru, aho Ndayishimiye Evariste ari gutanga umurongo bagomba kugenderaho muri gahunda zitandukanye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ubona ko akomeje kugenda yegera abaturage ndetse n'abandi bantu batandukanye kugira ngo ibyo bakora nyine byose bize gukomeza kugenda neza. Kambareke dukomeze twumve ijambo rye. Umuceri ungana uku, amasaka angana uku, ibirayi bingana uku, imyumbati ingana uku, ibikorwa byose, izi defi zose bahingura nkabawe NSS ni kuri terre, ntavyo kuvuga ngo iki. Abantu bo kuri terre ni mugaburane, abo muri élevage, abo muri iki hagenda equipe mpetsi ni province, ku buryo BPI muri province ibizi kwifisa abandi ba technicien bariko barakorana baca babishira hamwe muri état major général muri ministère baraba bati ntari plan d'action intari plan d'action. Ngabwi ibyo mubikoze muzobona immédiatement l'amélioration. Nkubu gacu vuga uti ama centre mu Burundi asigaye atakwa kwa matara nangahe, hamaze kuronka ngahe yo gutanga amazi, ni mitumba ingahe isigaye itararonka amazi, tumaze guhingahe, tukaca tumenya abakivoma après de 15 minutes banganiki. Ivyo nivyo tuba tugiye gukora rero muri agriculture. Abo muri statistique genda muturabire quand est-ce que chaque bouche aura eu à manger. Ku cyifuzo canje nashaka yuko 2030 abantu bose bafungura neza. Icyo rero nifuza nuko mwiha programme, cyo shaka kumwe wese yicara muri service yiwe afate vision ni objectif. Pour atteindre l'objectif, iyo rero amaxi akogwa yose urumva ibizokogwa ucubiha amahera, haba ba environnement, haba agriculture, haba ba élevage. D'abord tubanze twumve ko ni havemwe abahetsi aba ani état major logistique. Mwebwe état major logistique niyo irimwo ama étude, irimwo recherche, ko bavuga bati aho urimye ibiraya ntucasubiza ibiraya, harategwa handi izindi zimbutse zica zija haje hazoca hategwa iki. Nivyo vyigwa dukora ku buryo tuhagira tuca tumenya tuti aha hakwiranye na surface ingana uku. Iyo surface rero duca tuyirondera, mbega nkubu ko dushobora ku produce aba minute berkire hakagera ko ategwa ari muci, aho tuyate